bakunze twama dusangiye ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangiye mu butumwa bwiza bwa Luka igice ca 20 umurongo wa 20 gushika ku wa 26. Luka igice ca 20 umurongo wa 20 gushika kuri 26 handitse ngo baramugenza batuma bo kumudaha amajambo bigira intungane ngo bakure urwitwazo mu vyo avuga bamushire Segaba nyene ubasha ari we cegera ca Kayisari. Baramubaza ati mwigisha, turazi yuko uvuga kandi wigisha neza kandi kudatinya ijunja ry'abantu, ariko ko wigisha inzira y'Imana vy'ukuri. Mbega biremerwa ko dutanga ikori rya Kayisari canke ntivyemerwa? Maze amenya uguhendana kwabo arababwira ati nimunyereke idenariyo. Igishushanyo n'ivyanditswe kuri yo ni vyande? Bati ni vya Kayisari. Arababarira ati nuko rero ivya Kayisari ni mubihe Kayisari, ivy'Imana mubihe Imana. Ntibashobora gukura urwitwazo muri ayo majambo imbere y'abantu, batangazwa n'ivyo abishuye barahora. Mukundwa uriko uradukurikira n'abandi mudukurikira muri benshi, iri jambo turamaze kuryumva kenshi. Ijambo rivuga ngo ivya Kayisari tubihe Kayisari, ivy'Imana tubihe Imana. Ivya Kayisari twarabivuze kenshi yuko dukwiye kubaha abatuganza, yuko dukwiye gutanga ikori ku vyo twadandaje n'ibindi, kubahiriza ibijanye n'ivy'ubutunzi bw'igihugu n'amategeko y'igihugu. Imana ishimwe. Nkundira je mvuge ivy'Imana. Icatumye avuga ngo nimunyereke igishushanyo kiri kuri iryo hera canke kuri iryo denariyo, bati ni ya Kayisari. Na je natahuye iki? Nawe uri ku ishusho y'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Igihe Imana ari mu mwana w'umuntu ngo yamuremye mu ishusho yiwe, uri ku ishusho y'Imana. Ico cyose kiguhiga, kigutera ibigwara, kigutera ubukene, kikubuza amahoro, kigusambura ivyawe, ndagomba ucibutse kuri ku ishusho y'Imana. Nk'uko ibya Kayisari wabigaha Kayisari, akamenya ingene abikoresha, ingene abifata neza, ingene abikuramo ibikorwa vyiza vy'amashuri, amavuriro n'ibindi, amabarabara vyo gufasha igihugu, niko nawe Imana ikwakira ikagukuramo iciza. Haleluya. Ikagukuramo ibikorwa vyiza, ikagukoresha kuzana amahoro, ivyizigiro ku bandi, ikaguha ubuzima bwiza, ikaguha guheza neza waratanguye nabi. Ndavuze ngo ivya Kayisari wehe Kayisari, ivy'Imana ubihe Imana nawe. Imana ishimwe cyane. Imana ikugire neza. Wibuke kwiha ubugingo bwawe, ukizwe, uyikorere, igukoresha ibitangaza n'utwumiza. Imana iguhezagire. Unyemerere no gusengera. Data, urakoze ko waturemye mu ishusho yawe. Urakoze ko waturemye mu ishusho yawe ngo duse nawe. Nk'uko Kayisari yakurikirana ibiri ku ishusho yiwe, ndavuze ngo nawe utugirire neza. Turemeye kuguha ubugingo bwacu ngo bube ubwawe, kuko buri mu ishusho yawe. Uduhaze amahoro, uduhaze umunezero, uduhaze gutekana, uduhaze intsinzi, utugire ibikoresho by'icubahiro aho ugomba hose. Icubahiro kibi cawe, amahoro n'umugisha b'ivyacu tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen kandi amen. Murakoze kudutega yombi, muragaheza gigo.